Imbere yuko ngira icyo mvuga reka tubanze turabire hamwe iyi video ivuga ko iyi nkuru nziza igiye kuba ku gihugu cy'u Burundi kuvyerekeye monetization, aho tugiye natwe gutangura gukorera kanoti vyoroshe ku mbuga nkoranyambaga. Reka tubanze turabire hamwe iyi video. Guhembesha ibica ku mbuga nkoranyambaga ariyo monetization ntiharagira ko bishika mu Burundi, ariko bigeze ku bice 60%. Ivyo byashikijwe n'umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru Gabi Bugaga kuri wa 12 Ruhuhuma 2026. Ni nyuma yaho itariki 9 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo uwo mushikiranganje nyene yabicishije ku rubuga rwe rwa X, yari yashimiye ikigo Ober kijeje gutorokanya amakori n'amatagisi ku gikorwa kitoroshe bakoranye ku bijanye n'ivyo guhembesha kubyaciye ku mbuga nkoranyambaga mu Burundi. Yabajije uwo mushikiranganje Bugaga ico gikorwa aho kigeze, yishuye ko hakiriho ibiriko birakorwa ariko bigeze ku ntambwe ishimishije. Yagize ati novuga ko ibikorwa bigeze nko ku bice 60%, ariko ibisigaye n'ibintu byoshobora gukorerwa rimwe. Hari ibyo turindiriye turiko turakora n'abafatanya bikorwa bacu. Iyo etape niyahera tuzoheza dutume ko abamenyesha makuru tubitangaza. Muri ubwo bushikiranganje bamenyesheje kandi ko ibijanye n'ubuhinga bisa n'ivyaheze, hasigaye ko u Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu byemerewe guhembesha ibica ku mbuga nkoranyambaga. Urumva ko vuba cyane natwe Burundi turaja ku rutonde rw'ibihugu vyemerewe guhembwa. Ni nayo mpamvu nabakoreye iyi video. Ati mwi video ngiye kubabwira iki, nkibona ko Burundi bugiye kuja mu bihugu vyemerewe monetization, naciye mvuga ati reka nkore video isobanurira abantu ukuntu ushobora kwinjiza amafaranga biciye kuri YouTube. Ndaje ndababwire ibisabwa kugira ngo ushobore kuba waronka monetization kuri YouTube. Mu gihe tuzoba twagiye ku rutonde rw'ibihugu vyemerewe guhembwa, bizokorohera cyane kuba nawe watangura gukorera amafaranga kuri YouTube. Bana nanje mwi video ntihagira akantu kamwe kagucika, kuko iyi video ni ingenzi ku muntu ashaka gukorera amafaranga kuri YouTube. Uriko urumva nitwa Clovis aka Black Boy. Nimba uri mushasha kuri YouTube channel, ico nkusavye nakwanzwa kanda subscribe kugira uzozubana nanje no mu biganiro bitandukanye inza ndabacishirizaho kuri YouTube channel yanyu. Niriwe ndateba rero ngiye kubabwira ibintu bisabwa kugira ngo YouTube ishobore kuba yo gushira ku rutonde rw'abantu bahembwa. Ndabizi iki kibazo abantu benshi baba bagifise, bibaza ese ibigenda gute kugira YouTube iguhembe. Ikintu ca mbere gisabwa kugira ngo YouTube ishobore kuba yo guhemba no kuba wakwije ababone 1000 canke aba subscribers 1000. Umaze kukwiza aba abone 1000 ubu kwije ikintu ca mbere YouTube isaba kugira ngo ishobore kuba yo guhemba. Ikintu ca kabiri ushitegerezwa kuzuza kugira ngo YouTube iguhembe no gukwiza ibintu bita ama watch time canke amasaha 4,000. Ayo ma watch time rero ati bayaharura gute? Watch time ni umwanya abantu baraba ibintu vyawe. Kuvuga nyimba postinze video y'isaha imari isaha, hakaza umuntu akayiraba yose igahera, baharura isaha imwe. Ni kuvuga video kugira ngo uzokuzuze izo watch time 4,000 bisabwa ko ama video yawe yose umaze gupostinga umaze kuronka abantu bangana n'ibihumbi, donc amasaha angana n'4,000, akaba ariho ubona kuzuza iyo etape ya kabiri. Umaze kuyuzuza haba hasigaye ikintu kimwe aco nyamukuru kigiye kuza no mu Burundi. Maze kuba wujuje amasaha 4,000 ucuja ku kintu ca gatatu arico bita kuba uri mu gihugu kiri eligible. Igihugu kiri eligible naho no kuvuga ngo ni igihugu cemewe guhembwa na YouTube. Burundi ntabwo burimo, ariko wumvise ko vuba cyane bugiye kuja mu bihugu bigiye guhabwa monetization. Niyo mpamvu ndabakoreye iyi video. Maze kuba wuzuza ivyo abasigaye condition imwe ya nyuma yo kuba ufise content nziza. Content yawe no kuvuga uposting ibintu vyawe udaposting ibintu vy'abandi, kubera ko YouTube iragenzura amabwirizwa n'amategeko yayo. Kirazira ko ukoresha video y'undi muntu utabifitiye uruhusha. Kuvuga iyo wakoresheje video y'undi muntu ntihajya wumva ngo hajemo copyright. Hari mw'ivyo bintu vya copyright vy'ama video wakoresheje y'abandi bantu, YouTube ntishobora kuba yo guhemba. Nivyo bintu ahakuru YouTube isaba kugira ngo ushobore kuba wohembwa ugatangura gukorera kanoti nawe kuri YouTube.
Abantu benshi ndabizi baca bibaza ati none amahera umaze kuyakorera kuri YouTube aca gushikira gute uri mu Burundi? Amahera uyakoreye kuri YouTube hari ico bita Google AdSense. Nzongira nzobibasigurira muri video ikwirikira kubera ko sinobisigura mwingo ndabimare, ariko ico bita Google AdSense nico bace bahuza na banki. Ucugenda ukaraba banki imwe mu Burundi uhuza niyo Google AdSense, hama amahera azashikira kwiyo Google AdSense nayo igaciyarungika kwiyo banki ugacuja kuyarutira ngaha mu Burundi vyoroshe. Ngira nzobisigura muri video ikwirikira. Ico usabwa no gukanda subscribe kugira ngo buri video yose nzocantisha kuri YouTube channel yanje ntizoze igucika. Nizere ko nimba wabanye nanje wumvise ibintu YouTube gusaba kugira ushobore kuba wotangura guhembwa, urasabwa rero gutangura ugakora nimba wari usanzwe uri mu content creator ucanke ufise nka YouTube channel ukaba utari bwatanguye kuyikorera ko canke utaranayicreate ufise idea yo kuba wotangura kubera ko urumva ko mu minsi Uburundi bugiye kuja mu bihugu vyemerewe gukorera kanoti kuri YouTube. Ubundi abantu bahora bahembwa amahera kuri YouTube ntago bahora baca mu nzira nziza yemewe n'amategeko, kubera ko barinda guhindura location yaho bari bagashiramo igihugu cemewe guhembwa na YouTube, hama hakaba ariho babona guhembwa. Ariko ubu kubera Uburundi bugiye kuja mu bihugu vyemerewe guhembwa na YouTube ntago tuzokwirirwa turahindura, tuzogumiza mu Burundi nyene hama uce vyoroha. Wakoze kubona nanje rero mu iki kiganiro, tuzohurira mu kiganiro gikurikira. Nimba utarakanda subscribe ntugende utayikanze. Ciao ciao, let's go.